ubuzima mbega ukuntu ari bwiza ni igitangaza cyane. Iyumvire gushobora kuvyuka mu gitondo ukitegereza uko izuba riseruka, mu gihe hari abandi batigeze baronka ayo mahirwe kubera ko bo baraye bavuye muri ubu buzima. Niki gituma ubuzima buba bwiza kandi bukaba ntagereranywa? Ni bwiza ko nubwo wowe uhura n'ibibazo bikomeye, ibyo wowe uri kuracamo byose aka kanya uko byoba bingana kose, wibuke ko ukiri muzima, wibuke ko ugifise ubu buzima. Nivyo ubuzima bufise byinshi bigenda bihindagurika kandi kenshi biragoye gutahura, ariko buguma ari bwiza. Buri munsi n'umunsi mushasha kandi ushobora kukuzanira andi mahirwe mashasha mu gihe hari abandi batayaronse. Ubu buzima buhawe nk'impano, ubu buzima ufise mu biganza byawe. Wibuke ko ari ubw'igihe gito, wibuke ko wabuhawe nk'ivy'agateganyo, kandi wibuke ko ubu ufise insiguro ikomeye cyane kuri wewe kurusha nuko ushobora kuvyibaza. Abantu benshi kuri ino si bafata ubuzima nk'ikintu gisanzwe, aho kwibuka ko ari amahirwe bahawe, amahirwe bagiriwe kuba bafise ubu buzima, bo bahitamo kubupfisha ubusa. Muri uru rugendo rw'ubuzima nibyo byose ntivyama bigororotse, uzohura n'ibibazo byinshi, bimwe uzobitsinda ibindi bizogukubita hasi. Uzogwa kenshi wisange n'ahantu utigeze wibaza ko wokwisanga, ariko ico gihe hari igihe utazotahura ikintu na kimwe, hari igihe utazotahura ibiriko birakubako, maze utangire kumva ko utagikunda ubu buzima. Ariko nagomba nakubwira ikintu kimwe: niba ugeze aho wumva yuko utagikunda ubu buzima, urateye isoni cyane kandi birababaje, kuko ubuzima bwawe ni ikintu cy'agaciro, kandi nta numwe afise uburenganzira bwo kubusambura, nta numwe afise uburenganzira bwo kubukwaka, nta numwe afise uburenganzira bwo kubukontorora, nta numwe afise uburenganzira bwo kukubuza umunezero. Ubuzima ufise n'ubw'iwawe, kandi ufise uburenganzira bwo kububamwo mu buryo bwiza bushoboka. Ariko utegerezwa kugira discipline mu buzima bwawe, utegerezwa kuba responsable y'ubuzima bwawe. Hari ibintu byinshi bizotegerezwa kubako, hari ingorane nyinshi zizogerageza kukubuza gutera imbere, hari ibyago byinshi utegerezwa kuzocamo, kandi utegerezwa kubicamwo, kandi ntuzigere ubihunga. Aho kubihunga uzohangane navyo. Menya neza ko ubuzima ufise ico busiguye kandi kinini. Uri ngaha kubw'impamvu ikomeye cyane. Hari ibintu bibi uzocamwo nabikubwiye, hari abantu babi muzohura, hari abagenzi babi uzogira, hari abantu babi muzokorana mu kazi, uzohemukirwa, uzogambanirwa bikomeye. Ibyo byose bizogushikana ahantu utangire kwibaza ko ataco kimaze ngaha ku isi, utangire kumva ko atagaciro gifise. Ariko ntuzovyemere, kuko ubuzima bwawe bufise agaciro gakomeye cyane. Waremwe kubw'impamvu, kandi impamvu idasanzwe. Ntiwaremwe ngo ubimbura kimazi,
ntiwaremwe ngo ube umuntu atagira agaciro. Ubuzima bufise impano, impano yo gutanga, impano yo kwakira, kandi yaba mbi canke nziza utegereza kubitahura ko byategerezwa gushika. Uzogira ahantu ucika intege, wihebure. Ushobora kuzogira ahantu aho wumva ko nta cizere ucifitiye, ariko ntuze wigere uhagarika urugamba. Vyuka, urugendo ni rurerure, ntaragera kushika. Hari abantu benshi ngaha ku isi bazogereza kubwira ko utagomba kuba ico umutima wawe kubwira ko ushaka kuba. Abantu benshi ngaha ku isi babaye mu butindi, babaye mu bukene, babaye mu mubabaro. Rero bazogerageza kugukwega ngo mubane muri ubu butindi bwabo, ariko ntuzubakurikire, ntuzovyemere. Ntuzemerera umuntu wari we wese kugutegeka uko utegerezwa kubaho. Ntuzemerera umuntu wari we wese kugugenera intumbero y'ubuzima bwawe. Hari wakubwiye ko atavyo uzoshobora, hari wakuravye mu maso akubwira ko uzotsindwa, atanga uvu ufise. Ariko uyu munsi nagira nkubwire ko utegerezwa gutsinda. Uyu munsi nagira ndakubwire ko uzotsinda. Uyu munsi nagira ndakubwire ko uzobishobora. Uyu munsi nagira nkubwire ko utegereza kubwira ubwo bwoba buri muri wewe, uko gushidikanya kuri muri wewe, uko kutigirira icizere biri muri wewe, bibwire ko atakibanza na gitoya bifise mu buzima bwawe. Ubu buzima ni ubwawe, kandi utegereza kubugwanira, kandi utegereza kubuharanira. Nturindire ko ibintu vyizana, ahubwo bikwege, ahubwo bizane wewe nyene. Fata rero responsibility ku buzima bwawe, gira discipline, ugire control kuri iki kintu, kuri iyi impano twahawe, arico twita ubuzima.